uko igumye ibandanya ivugwa cane gose hirya no hino kw'isi. Dushimiye kongera kuyigaruka kugira ngo nawe tuguhe akanya ugire ico uyivuzeko. Iyi nkuru rero tugiye kuvuga kuri kano kanya ni inkuru y'amasezerano u Rwanda rwasinyaniye n'igihugu c'Ubwongereza. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'u Rwanda ndetse n'uw'Ubwongereza no gufashanya n'ibindi bihugu barasinye ku masezerano. Amasezerano akaba yemerera ko igihugu c'Ubwongereza kizofata impunzi canke n'abandi bantu bose baba mu Bwongereza badafise vyangombwa, kuvuga abantu bose bari ku butaka bw'Ubwongereza badafise vyangombwa, batarahabwa ubwenegihugu canke batarahabwa ico bita asylum seeker, ikindi igipapuro gihabwa impunzi kugira ngo zibe zirarindiriye ko guhabwa ubuhungiro. Ubu rero Ubwongereza bukaba bwaramenyesheje muri aya masezerano bwagiranye n'u Rwanda ko izi mpunzi canke abandi bantu bose uko bashitse kose mu Bwongereza badafise vyangombwa bagomba guca bajanwa mu Rwanda. U Rwanda ntiruramenyesha neza agace bazoshirwamwo. Turazi ko u Rwanda rusanzwe rufise inkambi y'impunzi ahitwa i Mahama, cane cane iyi nkambi ikaba irimwo impunzi z'abarundi ndetse ngira ngo n'impunzi z'abakongomani. Aha rero u Rwanda rukaba rwemeye ko ruzokwakira rero impunzi zizova mu Bwongereza, muri UK nako rero muri aya masezerano igice ca mbere bivuga ko Ubwongereza nako buzoha igihugu c'u Rwanda amadolari hafi amadolari miliyoni 15, ndetse ariko kandi bukaba u Rwanda bwokongewe izindi miliyoni 10 nibura, hagati ya zose zikaba imiliyoni 25 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo u Rwanda rushobore kubakira izi mpunzi canke abandi bantu bazoba bakuwe mu Bwongereza bazanwa mu gihugu c'u Rwanda. Ibi rero biriko biravugisha benshi cane gose mu binyamakuru vyinshi vya Afrika, ndetse aho bamwe ku binyamakuru bimwe abakurikirana ibinyamakuru bimwe vya Afrika bitanguye kuvuga ko ku Rwanda ari nko guhemukira Afrika, kuko biboneka ko u Rwanda bavuga ngo si igihugu kininiya cane gose yaho coba ico gihugu cakira impunzi, ndetse cane cane igihugu c'u Rwanda gisanzwe hari impunzi nyinshi cane gose ziva muri Congo. Igihugu c'u Rwanda cari gikwiye gufokasinga kwakira impunzi z'abanyafrika ngo kurusha kwakira izi mpunzi zivuye mu Bwongereza, kuko ntivyumvikana ko impunzi z'abakongomani zibura aho ziba, ariko u Rwanda rukavuga ko rugiye kwakira impunzi zivuye mu Bwongereza. Izi mpunzi na cane cane ziva mu Bwongereza zikaba zigizwe na cane cane impunzi z'abanyasiriya bahungiyeyo n'abanyayemeni ndetse no mu bindi bihugu, ariko Ubwongereza bukaba butavuga ko hari impunzi z'abanya-Ukraine zizova mu Bwongereza ngo zijanwe muri kino gihugu c'u Rwanda. Ikindi kandi Ubwongereza bumenyesha nuko ngo abantu bose badafise ivyangombwa baba ku butaka bw'Ubwongereza bagomba kujanwa mu gihugu c'u Rwanda. Aba nabo rero nkuko mubizi bashobora kuba ari abakriminere, abakoze ivyaha bitandukanye, bakaba batagifise uburenganzira bwo kuba mu gihugu c'Ubwongereza, ndetse bamwe bikaba bivugwa ko baba bari mu busho butandukanye. Aba rero bakaba boba ari bagomba kurungikwa mu gihugu c'u Rwanda. Ibi rero bikaba vyarateye n'ubundi n'induru mu gihugu c'Ubwongereza, aho opposition n'abandi amashirahamwe ajeje agateka ka muntu avuga ko bitumvikana ko Ubwongereza bureka ama responsabilité yabo bukemera kurungika abantu mu gihugu c'u Rwanda, ndetse aho babajije umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'abandi makungu bamubaza ati wewe ubwawe wumva wogenda kuba mu Rwanda? Nawe yishuye ati oya, je ntabwo naja kuba mu Rwanda kuko ndi umwongereza, navukiye mu Bwongereza, nkorera mu Bwongereza. Bacere baramwishyura bamubwira ati ico udashaka ko abagukorera nawe ntukwifuriza abandi. Ati abantu baza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza n'abantu nkawe, n'abantu bafise inyama n'amaraso nkawe. Ati niba rero udashobora kuja kuba mu Rwanda, nta mpamvu z'uko ubarungika kuja kuba mu Rwanda kandi bashaka kuba mu buzima bwiza. Ati babahunze iwabo kubera bazi ko kino gihugu ari igihugu gifise ubuzima bwiza gishobora kwakira bakabaho neza kurusha muzo barabayemo. Ati rero umuntu avuye mu buzima bubi, ahunze ubuzima bubi, ugaca umusubiza ngo mu gihugu nk'u Rwanda tuzi uko kimeze, taco kitifashe, kidatunze, ndetse naco nyene kiri mu bihugu bikenewe gufashwa. Ati ntivyumvikana ko igihugu kiri mu bihugu bikenewe gufashwa gishobora kuvuga ko gishobora gufasha abandi bantu b'impunzi kikabakira. Ati naburya igihugu c'u Rwanda
ariyo gitoya cyane rwose kitari igihugu kininiya nk'Ubwongereza, aho bamwe ndetse bavuze ati Ubwongereza bufise intara nyinshi niniya, ati Ubwongereza bufise naho bwokubaka bugategura ikigo kininiya cyane cyo kwakira bano bantu bakabamo, ariko ntivyumvikana ukuntu u Rwanda ruvuga ko rushobora kwakira bano bantu bazoba bavuye mu Bwongereza ngo batunge. Rero ibi nivyo biriko baravuga hirya no hino, sinzi nawe rero mukunzi dukurikirana ico bivuga ko u Rwanda vy'ukuri ubona ko mu bihugu vya Afurika u Rwanda rufise ubushobozi bwo kwakira zino mpunzi canke bano bantu bose bazokwirukanwa mu Bwongereza, tutazi uko bangana kuko Ubwongereza bwamwishije ko kuva guhera abantu binjiye muri uwo mwaka mu Bwongereza mu kwezi kwa mbere badafise ivyangombwa ko abantu bose bazojanwa mu gihugu c'u Rwanda. U Rwanda ntiruramenyesha neza aho ruzobashira, ariko u Rwanda ico rwamwishije ngo nuko bano bantu bazoshika mu gihugu c'u Rwanda bakakirwa, hanyuma bakigishwa ndetse ngo ivyo bakora ngo batazoba bashimye kuguma mu Rwanda bakazosubizwa mu bihugu bindi bizoba vyemewe kubakira canke ngo bagasubizwa mu bihugu vyabo. Ariko ibi rero n'umuryango mpuzamakungu HCR bisanzwe bitaho ivy'impunzi uzoba vyamirije, aho uvuga ko iyi politike y'Ubwongereza atawo ishigikira, ari politike mbi cane rwose. Ubwongereza butari bukwiye gufata abantu babuganye ngo bohereze mu gihugu c'u Rwanda, aho bavuga ngo ndetse mu gihugu c'u Rwanda ntabwo ari igihugu agateka kazina muntu kubahirijwe neza, yaho abantu bavuye mu Bwongereza bashobora kujanwayo. Bati benshi bavuga ndetse abanyapolitiki nabo Ubwongereza bavuga ati n'igisebo ku gihugu c'Ubwongereza, aho igihugu c'Ubwongereza gishaka kwirukana abantu bakabajana mu gihugu c'u Rwanda, ati igihugu kidafise politike nziza cane rwose y'agateka kazina muntu. Ati rero ibi ntivyumvikana. Ibi navyo rero n'abandi bo mu karere nabo bakabona ati n'ugukwegera n'ubundi akarere ibara, kuko Ubwongereza bushobora kungikayo abantu b'inkozi z'ikibi, rero bakaza mu karere ka East Africa, aho bashobora kudurumbanya umutekano, kuko muri aba Ubwongereza bushobora kuwirukana hariyo abahoze ari abarwanyi muri za Syria n'ahandi hose bahungiye muri kino gihugu c'Ubwongereza. Ibi rero dushimye kubashikiriza kugira ngo umenye ko abantu benshi cane rwose muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika kino cyumviro c'uko u Rwanda rwakira abantu bavuye mu Bwongereza bariko baraciyamiriza cane rwose, ndetse bamwe bakaba bategekanya kuja mu masentare kuburanya leta y'Ubwongereza kugira ngo ihagarike imigabo n'imigambi, kuko tubabwire ko u Rwanda ruza rwaravyemeye ndetse rwarasinya amasezerano yo kwakira bano bantu bavuye mu Bwongereza nubwo ataraja mu ngiro. Ntituzi rero, tubwiye muri commentaire nawe ico uvyumva ko, nimumva kuko ubibona umaze kubona uko u Rwanda rwifashe n'abanyagihugu b'u Rwanda uko babayeho, ko abanyarwanda by'ukuri bashobora gutunga bano bantu bavuye mu Bwongereza ndetse bakabaho neza mu Rwanda. Ugire muri commentaire tubwire ico bivuze ko ufatanye n'abandi bariko baragira ico bivuze ko hirya no hino, aho benshi ariko mariko barabivuga ko bavuga ati u Rwanda ntabwo rushoboye, ahubwo ati niba Ubwongereza bushaka gufasha u Rwanda bufasha u Rwanda buha amahera, ariko ntibivuge ko abantu bavuye mu Bwongereza bashobora kuja kuba mu gihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda gisa nuko kitifashe cane rwose, yaho cofasha aba bantu. Ni muri commentaire rero tuganire, mugire ico muvuze ko namwe. Murakoze rero dukurikirana mwese, mugire ibihe vyiza, mushikare kugira subscribe kuri channel yacu, mudushikire. Imana ibahe. Ni muri commentaire mutubwire namwe ico mwivuga ko mubibona ko u Rwanda z'ukuri dufise ubushobozi bwo kwakira n'abantu, canke u Rwanda hari izindi mvo zituma rugira ibi. Ni muri commentaire. Murakoze, Imana ishishikare kubatuzigamira. Abadukurikirana bagize canke subscribe turabashimiye, abatarabikora namwe mubikore, n'akanya gato cane gose ufate amasegonda nk'atanu yonyene usonde ngaho kuri subscribe, ndetse usonde n'ubwakingiro kugira ngo dushyire ikiganiro ube uwa mbere wo kukibona. Murakoze, Imana ibazigame.